Kamenge kinama ku isoko dukaraba. Kamenge kinama ku isoko dukaraba. Ubufukamunwa igihumbi nibwo bwahawe abajejwe kunguruza abantu n'ibintu butanzwe n'ishirahamwe rihurikiyemwo abunguruza abantu n'ibintu atrabu mu gutanguza ku mugaragaro igikorwa co guhimiriza abajejwe kunguruza abantu n'ibintu bita abashoferi n'ababafasha bita abakonvoyere n'abakokayi kwambara ubufukamunwa mu ntumbero yo kwikingira no gukingira abo batwara ikiza coronavirus. Igikorwa catanguriye mu gisagara ca Bujumbura kuri iyo 29 mu Kakaro umwaka wa 2020. Minani Bosco aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe ya Trabu rihurikiyemwo abunguruza abantu n'ibintu. Nivyo uyu munsi tariki 29 twaramutse tuzinduka gutanguza igikorwa cyo kwambara udufukamunwa. Ico gikorwa tukaba twitavye akamo twatewe n'abajejwe ubuvuzi. Uyu munsi rero twaramutse dutanguza igikorwa kugira ngo abakonvoyeri n'abashoferi bashobore kwambara ubufukamunwa. Ico gikorwa rero mu bunta twazindutsemwo tukaba tucuguruye ku mugaragaro kugira ngo umushoferi wari we wese n'umukonvoyeri ashobore kuzokwamba misi yose atangura akazi kiwe yambaye agafukamunwa. Nivyo twiyumviriye abashoferi n'abakonvoyeri kuko aribo dusanzwe dutwara diregitema, tukaba dushatse gutanguza igikorwa kugira ngo n'ingenzi zishobore kubona yuko abashoferi n'abakonvoyeri bafashe ya mbere mu kugira ngo bikingire. Ibi rero vyerekana yuko n'ingenzi zarizo zose zihamagarirwa kugira ngo zishobore kwikingira zambaye agafukamunwa. Mwabibonye yuko mu twambitse harimo abakokayi, amashirahamwe, abarepresentants n'amashirahamwe atandukanye. Bose twatanguje igikorwa ku mugaragaro kugira ngo abantu bose bari muri kino gisata bashobora guhura n'abantu benshi bashobore kwambara agafukamunwa. Naho ico gikorwa cahereye mu gisagara ca Bujumbura, urongo ya Trabu avuga ko bazohimiriza n'abandi bunguruza abantu hagati mu gihugu. Nivyo tukitanguje ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ariko turiko turadodora mu bo dusanzwe dukorana abaparteneri kugira ngo no mu gihugu hagati naho nyene abashoferi bashobore kwikingira. Twategekanije uyu munsi ubufukamunwa igihumbi nibwo dutanguje, ariko mu dutegekanya kwambika ubufukamunwa bararenga ni 2500 abakonvoyeri n'abashoferi n'abakokayi basanzwe bakorera ngaha mu gisagara. Abaparteneri nabo turi kumwe, hariho meri dusanzwe dukorana misi yose, hanyuma hakabaho na Solisi mwabonye bari ngaha, n'abandi twaradodoye. Nibaza yuko uko tuzogenda turonka abaparteneri dukorana, ariko tuzogenda dutera intambwe kugira ngo mu gihugu cyose abashoferi n'abakonvoyeri n'abakokayi bashobore kuba bambaye ubufukamunwa. Kuvyerekeye ibihano bizohabwa utazokwambara ko gafukamunwa, userukira imbere y'amategeko ishirahamwe ya Trabu arishura. Nivyo nta bihano bisanzwe bitekanije, ariko turafise abasanzwe babakurikirana ku munsi aribo bita abasuperviseri bakurikirana ibikorwa vya Trabu ku munsi mu bituro byose. Abo nibo batezwa kuguma babandanya bakurikirana baraba yuko atamushoferi cyangwa umukonvoyeri ashobora guhagurutsa imodoka atambaye agafukamunwa. Rero ibihano novuga si bihano, n'ingingo twafatiye hamwe n'abaserukira abandi yuko uzoba atambaye agafukamunwa ashobora guhagarikwa kunyonga imodokari. Ivyo rero iyo bibandanije duca twitura inzego dusanzwe dukorana cyane z'umutekano na administration kugira ngo nabo nyene bashobore gufata iya mbere kugira ngo dushobore kugwanya kino kiza. Abandi nabo badashoboye kuronka ubufukamunwa uyu munsi, nabo nyene twabamenyesha yuko uyu munsi turuguruye, ariko turabandanya ejo turabandanya ico gikorwa kugira ngo tuze duhemuke tubonye yuko abashoferi bose n'abakonvoyeri n'abakokayi bashobora kuba bambaye ubufukamunwa mu kazi kabo ka misi yose. Bavuye aho ku bituro vy'amabisi yunguruza abantu hagati mu gisagara, abajejwe kunguruza abantu n'ibintu baciye baja kuri Saint Michel aho bakoreye ibikorwa vyo kuzibira ibinogo mu mabarabara nkuko uburongoye igisagara ca Bujumbura yabisavye abo barongoye. Mwamenya ko agafukamunwa kamwe karonswa ujejwe kunguruza abantu ku mafaranga 1500 muri Atrabu, nayo mwishirahamwe Solis rimwe muyafashanya na Atrabu
agafukamunwa kamwe kagurishwa amafaranga 2,500.